Ikiza c'indwara y'amaso cibonekeza muri imisi mu gihugu c'u Burundi iriko gituma imirimo mu mashuri itagenda neza nko kw'ishure ryitiriwe ikiyaga Tanganyika no kw'ishure shingiro rya Mutanga. Ivyigwa ntibiriko bikurikiranwa n'abana bose. Ubuyobozi bw'ayo mashure buragira ico busaba. Uriya abana benshi barasiba bakavuga ko bagwaye amaso. Hariho n'abarimu basiba kubera bagwaye amaso kuko ntiboza kwandukiza abandi. Ikibazo rero kirahari kuko abana ntabiko barakurikira ivyigwa nabo abarimu ntabiko barabitanga. Bogira nk'isekeza kurya bahora bagira izindi ndwara. Muri kacakiza corona gihe catera ingene babihaguruki nico kiza bogehagurukira bakara ubundi buryo canke andi ma strategie. Bana batari bake bamaze kugwara ico kiza ku buryo nyino misi twafashe yuko abo bana kugira ngo ntibagume banduza abandi nkuko twabisabwe n'abatujejwe ko abo bana tuca tubanza tukabarungika bakaguma muhira kugira ngo abavyeyi babo babavuza. Saba ko botanga umuti abavyeyi bose bashobora kugura bavuga bati uyu muti uravura aya maso, kuko murumva ko n'uruhombo rukomeye kuko hamwe bigumye uku twava dusanga n'amashure yugaye. Kurundi ruhande kw'ishure ry'indaro ry'ubuhinga ETS Kamenge ho ivyigwa birabandanya ukuri kwamye. Nako ETS Kamenge rero ico kibazo c'amaso cateye abanyeshuri naho hari abagwaye imirimo irabandanya kandi abanyeshuri bararemye kandi bari ku kivi kandi kituremesha nako kituryohera nuko abatangwa bwa mbere bakize hama nkuko tunabikwikana cyane kumanya ku mwanya nk'abanyeshuri kabeshi barafise imiti bazurashira mu maso. Biratubabaza kuko nk'umwana agwaye na cyane nko bari mu bihe bitoroshe byo kwiga biratuma kumbure aciga nabi na cyane urwaye kandi wigwaye ucukora akazi nabi. Indwara y'amaso yibonekeje mu gihe hasigaye ikiringo c'indwi zibiri gusa kugira ibibazo vy'igice ca kabiri c'umwaka w'ivyigwa bitangure.